Je m'appelle Mireille Nidjembazi, je suis chrétienne. J'ai été née de nouveau depuis 1991. Imyaka myinshi kariho benshi ariho batari bwavuke, ariko twebwe turi mu gwaruka canke novuga abantu bakijijwe kuri David Ndaruhutse. Aho hari kera twari ugwaruka rwinshi. Je peux citer pasteur Mariko, pasteur Apollinaire canke apôtre Apollinaire. Gwari ugwaruka rwinshi, hama hari kanguka, ico gihe hari kanguka. Hama nibuka yuko ikintu ca mbere David yatwigishije no gukunda ijambo ry'Imana. C'était la première chose yatangwe kutwigisha, ngo muzohura n'ibintu byinshi mu buzima, ariko nihagarara ku ijambo ry'Imana rizo gutuma uhagarara. Niyo foundation ikintu cyaco cyose. Hazoza amigisha menshi, hazoza abavugisha benshi, ariko la première prophétie canke uvuga mu buzima bwawe ca mbere ni ijambo ry'Imana. Ico rero twagitahuye tukiri batoyi, kuko pa après haraje amashengero menshi, haraje ubuvugisha bwinshi, haraza avuga ko ari abaprofete, abafo, aba vrai prophète, ariko uri mu Mana ukabuza ijambo ry'Imana ukiri muto biragufasha gukura. Hama ntivyatevye, twakijwe dufise nka 16 ans 17 ans, ndagira ibakwe ndaja kwiga hanze, mes écoles secondaires, d'école supérieure ndazigirira mu Bwongereza. Urumva nagiye ndi kuri ahantu hitwa Église Vivante. Ariko après les années ngarutse sinashoboye kuja nshika mu ishengero nahoramwo kuko hari amatati. Ico gihe sinje ko mucibuka muri les années 2000 hari amatati menshi. Hama reje ndavuga nti jewe mvuye Buraya, je suis encore jeune, ivyo bintu ntavyo numva ivyo barimo, ndavuga reka ntangure, reka nje mu yindi shengero. Hama ni Imana yandongoye nca ngenda ahantu hitwa muri Guérison des âmes. Nshitse muri Guérison des âmes, nsiba inyuma gatoyi, nashitse Imana yarangiriye neza, nshika ndonka akazi. Ntangwa gukora d'abord 6 mois muri ambassade de France. Hama après 6 mois ndaronka akazi muri BCB. Aho rero nkorera muri BCB nasengera nkuko nababwiye muri église de guérison. Hakiri hato cyane gose, twasengera mu matete, ahantu vy'ukuri mbona umenga hariho la pauvreté. Niho rero Imana yari yashize mu mutima wanje nafise ikintu citwa impuhe, la compassion. Hama iyo compassion ntangura kubona nti Imana uko ngenda gusenga singenda gusa kugira ntazire, kugira ngende gusa gusenga, ariko je dois impacter. Iyo impact rero nagize, narakunda kubona abagore n'abana, nkabona vy'ukuri ko bari muri besoin. Ntangura gusenga nti à chaque fois ko nzogenda gusenga, il faut ko ngira impact. Pas kugira ngo umuntu yatanze ikigira 10, ariko impact sur les gens qui sont autour de moi. Rero nkora muri BCB sinahembwa amahera menshi. Hari kera, hari muri 2000, je crois que c'était en 2001 que je commençais à travailler à la BCB. Muri 2001 ntangura kuvuga nti Imana amahera uzompa harayo wanje, harayo ntegeza kubika po ikigira 10, ariko hariyo nemeza kubika po mfashe babantu mbona mu ishengero. Hama uko senga chaque dimanche nateza kuvuga Mana uno munsi nkora iki, nkoresha Mana nkora iki. Mais le petit que j'avais, je devais aider quelqu'un. Aho niho rero iyo utanguye kuvugisha gutyo Imana, ucuba nk'umuntu akorana n'Imana, irakubwira amabanga, irakubwira ubufasha. Kuko à chaque fois ko nafasha, si umuntu yaza kumbwira ngo je ndafise ingorane, naratumbera mu bumenga umuntu ambwiye ati kavuga ni mbega sava, urakomeye, umerewe gute, akambwira je nayo nariye, je nagize gute, je banyirukanye mu nzu, ariko nkavuga none Mana ngire gute, utwo duke nari mfise nkatangura gutanga, ntangura gutanga, bigenda gutyo onye. Je crois que j'ai fait imyaka myinshi nkora ico gikorwa, ariko nkagikora mu ibanga, nta muntu numwe nabwira ico ndiko ndakora, ko navuga nti c'est entre moi et le Saint-Esprit. Rero Imana no mwizigirwa, yibonye yuko mu vyo yaguhaye ushobora gutanga pas le 10%, mais après le 10% uko utanga igendera kuduza. Niho rero après 5 ans, 4 ans, même pas 4 ans, 3 ans naciye ndonka akazi akandi.
ndonka akazi nkorera muri sinarakarondeye bansanze kuko à l'époque j'étais chargée des gestions des ONG et aussi les ambassades et les onusiens donc narabona cyane gose abantu bazana amahera donc à chaque fois ko nabona umuntu amaze amahera imisi yose namubaza mbega nta kazi ufise nategeza kurondera akazi umuntu mbega nta kazi ufise hari ni nakana shaka akazi hariho umuntu umwe nibuka ko acane muri Guérison des âmes namurondereye gukora mu ONG gushika n'ubu agikorayo iyo ni ntahe vraiment ndashimira Imana yuko yankoresheje muri ico gihe ariko rero uyu haraza umunsi umwe wa South Africa bari baje kugura l'ambassade niyo baca bambwira ati none wowe ko twumva uvuga igicongereza ukari umukobwa aciye ubwenge ari very dégourdi aho niwo gana tugura ambassade ati je ndakeneye umukozi ndavuga nti je nta problem ariko nimumbwire eske muzompemba neza kuko numva umenga ndi yaleze naho numva umenga amahera nakwiriye cyane cyane gukorera Imana ariko Imana yavuga ati wewe andika ikete uzora après ntibyagize kera muri 2004 niho naciye ntangura gukora muri ambassade d'Afrique du Sud aho rero byari c'était plus facile kuko umushara wanje warongerekeye nkavuga naho naciye ngira mariage nkavuga nti hari ibyo muhira hari amahera yo gusevinga yiwanje kuko bakirisu abo mwese muri nga mutegeza kumenya kubika hama ariko nkavuga yuko hariho amahera ntegeza gushira dokote kugira mfashe the kingdom of God kuko kingdom of God idaradukeneye twebwe tutahagurutse nta numwe azohaguruka kandi Imana iduza selon wowe uko uyihaye naho utanga gatoya umuntu aravuga ngaha anyati bega ko je mwe amahera make notanga iki kajya gato gusa urashaka kugatanga c'est pas juste l'argent c'est le temps c'est pas juste le temps hari amaboko yawe utegeza gukorera niho rero natanguye gukorera Imana by'ukuri nkumva by'ukuri ko nkorera Imana hama nibaza ko après muri life center haciye havuka kubera rero abantu twakuranye abantu twasenganye kuva kera ndavuga reka nanje ngende kubafasha igikorwa cyantangura rero ku cyamva muri Guérison nja gukorera muri nja kusengera muri life center rero ngiye gukora muri life center nabandanyije nyene ibikorwa ariko mwibanga naravuga ni Imana je sishaka ko umuntu amenya yuko ntanga iki il faut ko ari jewe na wewe mbwira Mana imisi yose dimanche imisi yose ava kugenda mu misa narabaza Imana Mana ngiriki uno munsi ko mfise amahera ngaya ngiriki ninde no yazagira ukabona canke un vendredi ngiye muri louange nkabona umugore c'est vraiment iyo ufise une relation avec le Saint-Esprit il akudirija hari umuntu yakora abaza ati mbega umenya gute yuko ari Imana yavuze quand tu as une relation intime avec le Seigneur yo nyene irakwibwirira ariko uri wa mukirisu asenga gusa rimwe dimanche adafise une relation journalier avec le Seigneur biragoye ko yera kuvugisha ariko ufise une relation étroite avec le Saint-Esprit kandi ukaja mu ijambo cyane hari ibintu byinshi amabanga menshi umenya kubera ico rero ugasanga chaque fois ko ntashe hari umuntu mfumbatije aha nitwategeza kuba abagenzi oya ariko navuga ni Imana reka nkore mu gihe canje reka nkore mbonye umuntu adafise ishakosi mbona umuntu adafise nkubona umenga ikirato kimeze gutya byose narabikora mbonye umenga adafise impuzu kumva umenga namubwira nti ejo turashobora kubona ubahe nkamurondera nkamwi telefone tugahura nkamuha ibyo bintu Imana yamaye ngukora ariko si kuvuga ko twaje tuwagagenza je nashaka kuvuga ni il faut qu'on impacte the kingdom of God rero birabandanya gutyo gushika naho ntangura kuvuga nti none gamana imisi yose namumenga ashaka kuronka ikintu nkorera Imana kuko navuga nti Mana umumpezagira Mana afise akazi keza none gamana nokora iki in your kingdom niho rero avec beaucoup de temps umugabo wanje aragira ishira hamwe ari ryo yitwa Betagaz hama sinarinzi ko Imana ikurantegura for a higher position kubera iki iyo wahe umwizigirwa mu kuntu gutoyi Imana igendera kudoza kandi mumenye yuko amahera yose turonka Imana yafise ko ico ivugako ni wowe umwizigirwa muri duke yabitubwiye izo kugira umwizigirwa muri biniriye ni wowe umwizigirwa ukabana wibaza ngo nivyi wanje uzokwama uri hahandi rero ngiye gukora muri mvuye muri ambassade d'ambassade d'Afrique du Sud j'ai fait là 18 ans urumva yari imyaka myinshi narakoze ibintu byinshi ariko byose nkabikora mu ibanga hama rero ntanguye ngiye ku joininga umugabo wanje ngo dukorane yambwiye ati jewe ndaguhaye l'entreprise c'est toi qui vas gérer
wagize comptabilité urabizi ufise experience niniya wakoranye n'abanyamahanga reka ari utwara hama rero mbonye gutyo ndavuga ni okay mana niba bavyukuri umpaye gutwara ishira hamwe jewe ndabizi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu byose ni vy'Imana twebwe nta na kimwe dufise kuri isi navutse ataco mfise kandi nzotaha ataco mfise none ngirike reka mfashe jewe naje ngaho comme un serviteur sinaje comme we are only steward we are not ownership ndavuga nti mana ishira hamwe n'igi wawe none gamana ngirike ntware gute nico gituma rero nshaka kubabwira les détails ingene umuntu ashaka gukorera Imana ari muri business